monia fleur impamvu badakunda no kumutumira cyane nukuri tubwizanye ukuri monia fleur nazi no gutamba kare bavuga ngo diwane gatamba igisirimba rero ntaco nico gisimba monia fleur ntani catsi je ndababazwa cyane iyo mbonye performance ya Big Fizzo performance ya Sadbi kuva 2013 adugira kuri abisi agira gutya mba ndabiza ati niyaheza kugira gutya acagira kakanu kiko kuzungu uwo ni Fizzo acazunguruka acabandanya ni bya bindi nyene nta kintu gishasha Dramati yaragombye kubyubaho hagati yasho gupfira kuri stage ko atagize repetition kosho turahamagaye linoji mu minota 5 turamusavye zubeshitse hano mwanya gahunda misanzwe bagiye ntibigeze bagira ibintu bisiriyazi bamwe bagira ibintu by'ubujujuguza kandi hajya muri Miss Burundi haba harimo abantu biyubasha cyane haba harimo ama company kanaka abaguza tunga kanaka baza hajya deje bajya bayifata nk'akagaye ntibayifata nk'amabezi yayo sivyo bamumenya ahantu mugirira amabezi apana ahantu hari abantu bakuze sivyo ejo bazomwe imidiri bavuga ati yo ujya muhungu no muri Miss Burundi yaragayanye yaragize akagayesha mugenzi we yaramuhamagaye aranka kwitaba ujye nawe no hidiri urumva. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwe na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Yes nkuko mubibona imbere ya kamera zanyu nakiriwe uwo bita Musumeno ndakwakira kuri televiziyo za Yaga Tech TV wongera uramutsa abariko baradukurikirana. Ya ndaramukije abakunzi ba Yaga Tech TV ndaramukije cyane ni link Arlene allou comme d'habitude Miss Marseille gwamenye Musumeno maso y'inyana so aru muri iyi minsi monia fleur yahamagaye linogi kuri stage linogi ntiyagenda kuri stage Ico naco kivuga kwiki ngo barahebanye batigeze bakundana canke bayibaniye kuri rya stage nyina tatu gira bayibaniye kuri rya stage cyo gusanga nivyo bigeze bavuga ega ari umuntu apfa kwipendekeza turahamagaye linogi mu minota 5 turamusavye zubeshitse hano mwanya gahunda abantu bose bifashe ko ari nka gasuzuguro none bahanye gahunda ujya mu manager wiwe hari live yo kuri TikTok yakoze avuga yuko bari babivuganye before bari babivuganye yuko aza kumuhamagara ariko bo baratangaye kubona baramuhamagaye ntaze ngo banatanye n'agashavu ngo ariko mu nyuma ngo yarabibasiguriye ngo barabitahura ariko nigeze atubwira ivyo yabasiguriye ivyari zawa sikazima rero babivuganye hagati yabo kandi ari bo bahamagaranye abandi nabo ni bo gusa ndababwire ibintu byabo birimo ibifungo ashobora kuba yeretse guhaguruka hajya anya avuga ati umusheri wanje ari ngaha abona yuko je nkundana moke na monia fleur nako sorry na monia fleur n'ibintu antwa dohora tugira ngaha ashavuye canke atera akavuye umusheri wende none hajya isingo tuzi yuko ari monia fleur linogi ari singo tuzi ko umusheri ari monia fleur yani buzz tekana ariko nta cyemezo ufite ko ari base twe tuzi ko ari nta namba ari base namba kubekana barabekana ariko nta ufite ubuhamya ko ari umusheri wiwe kubekana no kugira iki kujyana hebyo ntibibaho ibyo ni ibintu bisanzwe izo ni service zisanzwe muri industry turabimenyereye nawe urabimenyereye wapana jewe ndamenyereye mu bandi ariko nawe uri muri industry vraiment bon ndabigira ariko pana na n'importe qui n'umusheri wanje sindi umutagatifu kuko jewe sinzi guhingama ifuko tuba kandi nawe uri umuntu ndi umuntu si umubiri yukuvuruze turondera umusheri wawe ndamuhamagara duseri sinubisa hari abantu bibagije yuko hamwe linogi kujya kuntu yahamagawe na monia fleur ishobora kuba ari base
ugasanga ni ibintu bateguye kugire bagume bavugwa nk'iyindwi nkuko natwe tumwe turabavugwa iyo mentalite nk'iyo onye hamwe yoba ariyo bakoresheje we kubgawe ubifata nk'ibintu byaba bimeze gute musanzwe bagiye ntibigeze bagira ibintu bisiriyazi bamwe bagira ibintu by'ubujujuguza bonse bavuga ngo ndabanka no mugabo ibintu bagira amabezi yabo nayo burofu naye nko kuguhamagara imbere y'abantu biyubasha kandi hajya muri Miss Burundi haba harimo abantu biyubasha cyane haba harimo amakampani kanaka abaguzi atunga kanaka baza hajya sivyo guturamagaye linog mu minota 5 ngo abe yashitse hano ukacureka kugenda deje bajya bayifata nk'akagaye ntibayifata nk'amabezi yayo sivyo bamumenya ahantu mugirira amabezi sivyo aba baririmbyi bamenya ahantu bagira amabezi bagira mu bajene bagenzi babo apana ahantu hari abantu bakuze sivyo ejo bazo mu imidiri bavuga ati yo ujya muhungu no muri Miss Burundi yaragayanye yaragize akagayesha mugenzi we yaramuhamagaye ranka kwitaba ujye nawe no hidiri urumva umwe mukaca mwumva ngo umuntu ngo ntaronka amadiri ngo umuntu ntaronka amadiri ngo ntaronka ngo haje kugira ama publicity bikini ngivye yamamaza kumbe ni bwenge buki ngo motive ngo turi mu ma birthday turatesa tesa kuri rezo sose kule utapata kumfuko tumenye uburyo dukoranye ibintu byacu kugira tumenyekana kuko urabe naho bikorera ndihe ndi mu bantu bameze gute ndi mu bantu bifata gute canke bamfata gute kandi bazeho gikuru sukumenyekana wo gikuru ni inzira waciyemo kugira umenyekana hari ishusho cyane cyane abantu bari mu entertainment hari ishusho berekana gatuma hari amaprafo tutarenga hari urwego tudashobora gushikako kuko tubiravye nko muri industry n'abantu bake bafise imiduga ibatahana bideprasamo yabo muri industry yego si benshi cyane ariko mu bindi bihugu ni benshi cyane usanga bafite ama déplacement bibaza ngo ni kubera iki ni kubera bizigirwa n'ama company mu bundi dufite ama company menshi atwizeye twe twaca dukira ariko nibaza ko bigoye tukigira amabezi mwe nayo none mu gihe tukigira amabezi nkaya anyo baze ko tuzoshika muri industry shanke bazoshika muri rusange twese hamwe jewe nibaze ko nta bintu by'uburofu buje nkigira from Jundi serious mu kazi wanje tahura eske navuye ngeze nkoriki ico kintu maze kugitahura ndinde itahure kwanza aho hagaze utahura icuri naho ugeze ukora eske ngeze ngaha nkoriki sivyo ico kintu hari umuntu atagitahura naho ukorera ibintu ntushobora kuhatahura ntushobora kumenya ati aha kandi muri aba bantu reka nkore uko ivyo bintu utabitahuye nta naho uzogera ikintu jewe banipfuriza umuririmbyi nuko buri show yose akoze aba arimwo ategura izindi show zo muri kazoza sinibaza ko umuntu yaravye performance ya Monia Fleur yuko yokwiyumvira guhita mutumira ubonye nene ndakubaza ega ndakubwira ikintu kimwe Monia Fleur impamvu badakunda no kumutumira cyane naho yoba agira sinzi hariho show yigeze kugira injiranye na linog mbebasha nta nivyo nibuka namba vyabereye hehe ico gihe ni kuri tubwizanye kuri Monia Fleur nazi no gutamba kandi nguma ndahagaruka Diwani yatanguye bamuvuga ngo ntazi gutamba Bararenze muraza amadansi ya Diwani yo bararenze afite y'abadanseri usanga bari kuri stage bazi gutamba bamwishije no gutamba Monia Fleur tangura kwanza wiyubake ubanze kwanza wige gutamba ufuma wiga duke kare bavuga ngo Diwani gatamba igisirimba rero ntaco nico gisimba Monia Fleur ntani catsi ikindi kuri rya stage kwijana ko wenyene ntari kurondera utudanseri tumufasha gushusha stage akamenya ati je point faible yanje ndabizi yuko ntazi gushusha stage ariko fisi bigize kanondera abantu rero bayinshungiza izo zose nibaze ko ari strategy bari bakwiye gukoresha
bon reka tuyifate yuko igiti kigukora mu jisho rimwe kitagukora mu jisho kabiri kuko n'abamusinyishije bari bamwizeye en tout cas yarabatetereye yarabamaramaje ni ibintu bagiye gukosora. Ikindi kintu nkeneye ko tugarukako ni ikintu cyane muga uwundi munsi mukeneye abantu bari ahantu hiyubashe muhamagara umukobwa yiyubashe abuje no kuri stage hamagara Mokenzi canke Natasha. Yes, ikindi kintu nkeneye ko tuyagako ni ikintu kijanye na live music. Ihiganwa nka Miss Burundi ni ihiganwa riba ririmo abategetsi benshi bagiye batandukanye. Sinibaza ko bakeneye kumva ijya miziki y'ama playback ahubwo bakeneye kumva akaziki gatuje gafise wa mwimerere umuziki w'u Burundi cyane. So ni kubera iki rero badakoresha ama live? Bega ni kibazo cy'abantu bavyoganiza batanga amahera make ku abaririmbyi bikabananira kuzana abo bantu babavugiriza canke ni gikorwa gikwiye gukorwa na Miss Burundi akaba ari irondera abo bantu bavuza izo playback and then bakagira repetition n'umuririmbyi bashimye hama abantu bakabaha ama produit ameze neza. Ati ndakubwira ikintu kitwishe nga mu Burundi. Twe tubona ati ujye yampisemwo kandi nzogenda kuririmba kunyenda anzi. Nta repetition tugira. Kandi ngigwa ko mbwira naba bahamagara. Sivyo. Naba bahamagara kugira mbandanye kuvuga. Aba bahamagara ifo ko babajana hantu hatuje n'abari nko muri yo sare bazojamwo bazuririmbiramwo sivyo bakagenda batuje bakavuga ati vazi ririmba twumva ijwi ryawe. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo abaririmbyi b'abarundi ako kaudio turaza bagaplayinga ni SIMBIZI benshi baramuzi avuga ngo abaririmbyi b'abarundi benshi bashoboye ama playback ariko ama live ntayo bashoboye ntayo bazi. Akarorero Dramati gukora live muri show ya Kigingi voilà kijya gihe urabona just byahuriranye bamukatiye ku muziki ijambo cya SIMBIZI ngo ari muri kasha ariko araheza muri kubera iki na repetition bagira ikwiye. Amajwi meza barayafise rega barayafise nukuri barayafise kandi akwiye ariko na repetition bagira kandi ngabo badashaka bavuga ngo rinka n'umwana mubi rinka iciza nzokivuga ikibi nzokivuga ni comedy toujours nzomeze jewe sinzi kuvuga wagize amafuti ngo ujye ngo yabigize neza ariko nibaza ko umuntu agukosora atari bibi ahubwo si umwana mubi ahubwo ujya ahora ujya no abari indyage ho ko gukirero kugira abarinzi b'abarundi bimenyereze live music cyane yuko ariyo iri international nibakore repetition cyane bagire repetition ikwiye nibazovuge ngo tuzogira repetition ngo ariko ngo tugiye ngo kugira show toujours kugira repetition nta wuzi umwanya ni saha wame witeguye ninga kujya basi Yesu niwe yatubwiye ati nzoza kujya kwigisuma kuko hajya nikiraka kiza kigukorokera ko nkajya kwigisuma twebwe tuba turindira telefone zibona allo hewe ni company kanaka ingo tuvugane twamamarize uko no kuno ubukorotse uranka umwanya utawura ubugiye samahera siyo tuko turarondera twese voilà. Hama Miss Burundi nabo abantu bari muri organisation nibo ngoma ngaruka ko cyane kubera iki kwemera iganwa nkarijya bakagira ibintu by'ama playback n'uburyo babuze. Bon Johnny baza yuko icambere na mbere nabikubwiye nta mitahirimo kuko yaba harimo imitahe tubwizanye ukuri ariko je sinemeranya nawe kuko abantu baca kurajya ama screen ama company aca kuri zya screen ntombwira yuko ataburyo bafise. Urazi ndakubwire Mari nimba jewe rinka Arlene Allou bizoshika nkategura Miss Burundi nzovuga ati Mario twavanye kure nzotegeza kumushishirizamo
namba kora kuri Yaga ncishe kora Yaga service zibaho ntimuze mukangwe n'ibica hajya ngo bose barishe tuze turabwizanya ukuri ikintu kirimwe imitahe tuzokibona nibabe bagaragaza namba harimo imitahe tuyibone bayikoreshe tuyibone ata mitahe irimwe nibabikora uko nyene bakora bikora tuzobona ko ata mitahe irimwe hama tubivuge ko ata mitahe irimwe nta mitahe irimwe ujuri muravuga ko atamitahe irimo uruhande rumwe ndagushigikira urundi ruhande sindagushigikira kuko ndavye ry'ama company vraiment je ku bwanje sindavyemera ivyo bintu ni umva yuko na service zibaho mu buzima service zirabaho okay ariko haronka company utombwira haronka company je nka jewe nokorera sinze kukubwira ngo allou ngo ko ari uri murategura ngo Miss Burundi ngo zoncishirizemo ngo kwagusa ntacu oya iyo company honyine ireka kuba kwagusa urazinda kubwire yaba ari bon dufate ari nkundi yayiteguye wari have 20 millions 30 millions na karorero mfatiye ku mahera make 30 millions muga kubera ari jewe ucuza kumbwira ati yo ringa urazira ndaguhe inkuru ndaguhe 7 millions gusa uncishirize kuno kuri service reka ndakubwira ikintu kimwe 7 millions reka ndakubwira ikintu kimwe burazi yuko ajya ama company yose afise budget yoganiza yo kumenyekanisha ibintu vyabo saba ari bo basokora bakorera ku mategeko nkayo saba ari bo bose c'est vrai barafise budget bakorera ko kugira bamaze ivyo bintu vyabo yes ariko saba ari bo bose batanga ayo mahera sabari bo bose nituzeze turabeshanya hari abantu bashitse ahantu bavuga ati turagusabye cyangwa ugasanga ikindi naco ngira mvuge wewe aho nakurungitse kwa naka uje gupatana jewe nkaca nishinja nkaja gupatana nkaca nza kuvuga ati bakwasaye kugira ngo ndonke ko commission nkaca ukaca usanga hari yanatanze make wewe uzi ko watanze nka 30 millions kumbe hagiye nashitsikanye 10 millions ivyo bintu biriho cyane ico kintu rero kirashobora no kuba carakozwe niyo mpamvu ndikunda kubwira ati nta mitahirimo aba boss bamwegerana mwebwe nyene niyagire abo boss nabo nta mwanya bafise wo kuyaga okay ata mwanya bafise rero bazokwama bagaragara yuko ata amafaranga bafise bazeje ko mara haje imbere mugabo tubona ati haje ahantu kwe nanaka yarari mugabo vraiment tumunsi ko afise amahera mugabo nta mitahirimo c'est quoi Kanonga sawa mu boss wazi ko ari shinoti nyinshi bien sûr ariko yaza bakamutumira muri iyo show akabona ibintu bisa nabi nibaze nki stage y'amahema abantu bakananyagirwa ngo harimo imitahe oya kameme oya ibaze nko mu boss wararishwe bikwiye nta mahema wojamwo fata sari kwiye hari masari ngaha anyu mu gisagara ca Bujumbura meza hari amasari ngaho mu ntara za ruguru meza abajane ruguru se kandi abajane ruguru ahariho hose Miss Burundi yo bayishize abantu benshi barajayo umuntu yashatse kujayo arajayo baza amasare ari Ngozi amasare ari Gitega Entrete Ngozi n'Igitega ahubwo niho amasare yaho yari ameze neza kurusha niyi bagiriye Bujumbura ikindi kintu naco nkeneye ko tuvuga ko cyo tunagiherezako ni ikintu kijanye no kuvugwa kwirihiganwa irihiganwa burya rimwe riravugwa riri mu bantu hari amastatu uri kuraribona ko hari ibinyamakuru bingo birayipostinga kwera urati kare barabona postinga basi bakavuga ngo uyu n'umugenzi wanje muze mu mutoyi ukuntu mugabo uyi Yesu we uriyumvira hagiyemwe abantu hagiyemwe udusizimwe hagiyemwe ibiki biriko bipfira rero kuba bitari ngo biravugwa ikosa ni ryabande mu bisanzwe n'abarimwo ubwabo bajya babaye aba Miss Burundi nta promo bashaka kwigirira ubwabo mbe urazi ko hari umuntu ashaka gutorwa bivanye nuko abantu bamukunze ivyo ndavyemera none aba yabikoze mu buhe buryo bwo kwipostinga kwipibria kwiyamamaza bemerewe kwiyamamaza hari abiyamamaza nta na interview bemerewe first of c'est vrai ariko amafoto kwandika wewe wiyandikira ko amajambo ku ifoto yawe ugapostinga ico kintu
kubera iki atamu mbega erega sima gukora na emission ukaza ati link posting aka gafoto jewe link no kwanga ninda zamenya ko je nawe twahuye uri mu Miss Burundi bazivuga ati niyo yatoye yiyandikiyeko uretse ko hari abantu biwanje bazomukunda yeah of course bivanye n'amajambo namwanditseko urazi ko hari abantu bazomwanka bivanye n'amajambo namwanditseko none rinka ni wakwiye kukwegera cyane ukwiye kuvuga ati jewe n'umugenzi wanje canke ndabona ko nta numwe nzimwe muri bajye okay basi ubu bimerita kuvuga ati reka winda je na nta numwe bimerita arimo kibazo cyawe rubizanye mwugwanko oya ntagwanko rurimo ugwanko nyene ntagwanko rurimo mari abigeme reka tubwizanye ukuye narabonyemwo umukobwa umwe bon ntawe nibuka izina kiretse ndamubonye ndamuravye vraiment omwisa kandi ndamusengera vraiment azotogwa ego ndamusengera vraiment azotogwa kutaramupostinga none kuko sari cyari garuki wawe nawe sishobora kumuposta nawe mu gihe ati atavyishakira je umviriza simbona yuko ikosa riri kuri bajya bigeme ahubwo ikosa mbona yuko riri n'umundi gestion ndariganuka na muri organisation mbega organisation ya Miss Burundi iriko ikomunika gute n'abamenyesha makuru n'amamedia icyo shoco muri Miss Burundi nta bintu by'abamenyesha makuru ntubagore muri Miss Burundi je nibaza yuko bari bakwiye gukora group iyo group wigwamwo n'amamedia uretse ndakubwira ikintu kimwe ico kintu abenshi bari barakivutse twebwe sitiko tuvuga ngo ce twumvigwa aya nubundi bazobirabisha amaso babihezagirisha ingore muri Miss Burundi mu gihe mutazokumva ko muzoshiramwe abamenyesha makuru ntibizovugwa ntibizokwamamara ntibizozamwe n'abantu benshi ikintu cyanambabaje cyane biriya vya ruguru vyo kuduga ruguru uzi yuko aba journaliste aribo bimenya kuduga uri yuko Miss Burundi ari yitegura ati ngiye nyambari bisi imwe canke zibiri tuduga kandi vyitwa rero ngo bafise iki bije ngo abagwiza atunga bashizemwe imitahe yahe ni bimwe nakubwira Mario tube duca ubwenge jewe rinka sinzofata agatoro kiwanje ndakamare natsinye muri story company ngo ndabamamariza amazi bakama utwo dutaye ngo nigurira agatoro nkacangura agatoro nkacanjana he ngo njanye ruguru ngo muri Miss Burundi atanijana nkurayo nikizoba nzoba ndibisesagwa sivyo sinzoja hariya muri kibonobono ngo nsinye bampa amahera canzana nga nugusesagura duca ubwenge niba ndondera nzogenda kuko ari nza ndondera nzoba mbona ati ndaronka frais de mission ndi umuntu bien sûr nenda kubaze nk'ubu aba journaliste bose bogira inama bakavuga ati aba bantu bo muri Miss Burundi batarenga baraduha agaciro twe natwe duhagarike kuja muri bijya bintu vyabo ntagire numwe posting ahubwo nk'abajesi ndana batahura babahamagaye c'est vrai aba mutima mwiza bariho kandi na je ndafise umutima mwiza ariko gupostinga vraiment no fuma postinga amafoto ariko ntarinze ndonana igitoro canje canke ingufu zanje ngo ngiye hari nimenye hoteli sivyo akarero bibaye ruguru nimenye hoteli nimenye gufungura nimenye na déplacement ibaze canta uko nyene haha no bamfise imiliyoni zingana gute noba ndi mukande ngahe Bujumbura kugira ngo nkori iyo mitahe yose hari amakosa menshi ari nkaraba muri Miss Burundi menshi niba hagacira aba journaliste ni kuvuga biringo bipfira icambere cyo ku kibanza babiteguriyemwo biringo bipfira ku baririmbyi baringo baraperforminga biringo bipfira ku mamedia biringo bipfira ku bantu bambika abantu urumva ayo makosa muri byose yes kiganiro cyacu reka twigarukirize ngaha anya nibaza yuko hari ikintu cyabafashije kumbure mugiye kuzokosora muri demi finale hamwe no muri finale kugira n'abandi bigeme bipfuza kuza muri Miss Burundi baze bavyishimiye babona ko ari ibintu bimeze neza cyane Arlene Aru ndagushimire cyane ku kanya waduhaye
merci beaucoup. Yes, reka nakushimira nawe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.